Ndabaramukije mwese abandi ndabagaye mwiriwe twanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bw'imitsi maze tukavuga ngo reka tuyabashikirize maze namwe mubashe kuyumva gatanu kuri gatanu n'amakuru utasanga ahandi nyene nkuko nigezewe kandi mba niyemeje kuyakugeza uko urabishobora kose kubwiriza biri kuvugwa amakuru atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi akubwiriza biri kuvugwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara urabizi neza ko ari intambara iri kuza umutwe twaje kwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC kubwiriza ko nyine nibiriko biravugwa mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Burundi Uganda Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri vya politiki na cyane mu mvo z'ubutegetsi akubwiriza biri kuvugwa muri Afrika muri rusange na cyane mu biyaga binini ndetse ntibagwe kubwiriza kuba makungu ya kure reka ndakengurukira uhajije gufyonda sabone wamanutse tukajambo kumutukana zo sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo aho uri hose ndagukengurukiye cyane ariko ndahera ndasubona utareza gufyonda sabone kwa manuka tukajambo kumutukana zo sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi nawe ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo nawe aho uri hose nyene ndagukengurukiye wowe witeguye gufyonda sabone mu ngingo nkuru amakuru acirebuze kwibandaho cyane dorido y'uyu munsi ndakubwiriza yuko nyine mu gihugu c'u Rwanda c'ababanyi imahama imfashanyo ihabwa impunzi itera igabanuka cyane Katiseri yaragize ivyo ihinduye kungene yahora itanga ivyo gucana kw'inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda iyo fashanyo yagabanutse inshuro zibiri impunzi zibona ko ari uburyo bwa kuzicura ku nguvu n'ibyinshi cyane rero nyine mu makuru tubageza hano kuri Burundi News TV aho kuri uyu wa mbere mu inkambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda wari umunsi wo kubaha gaze yo gutekesha mugabo barenga igice c'abatekerezwa kuyironka ntibayihabwe uko bimeze cyangwa se batashe zirayoye byinshi cyane ndaza kugaruka mu idorido y'amakuru naguteguriye tongera kandi nyene nkubwirize n'ibindi biriko biravugwa mu ntara ya Cibitoke nkubwirize ko nyene aho umusore ukiri muto yatowe mu murima we bitoke yapfuye ikiziga c'umugabo ukiri muto caratowe mu murima w'ibitoke mu mutumba ca komine Buganda mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi abo mu muryango wiwe bemeza ko yari yarabuzwe irengero kuva kwa gatanu kuwa gatatu Rusama amatohoza aratanguye kubw'intwaro muri komine tabitse ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafate mutayotenze 10 cyangwa 15 gusa uvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru mu kanya gatoya cyane kuri mukuru njuba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze akaze mwidorido y'amakuru amwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangure kuri inkuru nkubwiriza yuko imahama mu gihugu c'u Rwanda ifashanyo ihabwa impunzi itera igabanuka cyane Katiseri yaragize ivyo ihinduye kungene yahora itanga ivyo gucana mu inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda iyo fashanyo yaragabanutse inshuro zibiri impunzi zibona ko ari uburyo bw'akazujura ku nguvu kuri uyu wa mbere mu inkambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda wari umunsi wo kubaka gaze yo gutekesha mugabo barenga igice c'abategerezwa kuyironka ntibayihawe batajize zira yose impinduka zishira impunzi mu bihano n'akaga gakomeye cyane nk'abemerewe nabi kurusha abo bagize umugwi wa mbere bahora baronka amaritiro 5 ya gaze bakayakoresha indwi zibiri none ubu bazikoresha indwi zitatu vyo kuvikana ko yagabanutse ku bice 20% nkuko tubisanga mu bikaruro vya HCR bigasigurwa n'abakozi ba HCR
impunzi zivuga ko uwundi mugwi w'abantu batabangamiwe cane wahora ukoresha iryo cupa indwi zibiri mugabo ubu bazikoresha ukwezi kose. Ivyo bisigura ko gazi yahora ikoreshwa mu ndwi zibiri zahora ikoreshwa ukwezi kose. Twahora tuyihabwa kabiri mu kwezi bikavugwa n'umwe mu mpunzi. Umugwi wa gatatu nawo ugizwe n'abantu batabangamiwe harimwo abakora imirimo itandukanye mw'inkambi, abo ntibazosubira kuronka gaze yo guteka. Kuri ivyo hiyongerako ukuntu gutanga gaze yo gutekesha bisigaye biba bicerewe. Jewe ndafise umuryango urimwo abantu 8, gaze nari ifise yaheze ukwezi kwandamukiza bitarahera nagize ndagiye gusaba iyindi babarira ko hasigaye imisi 13. Nukuvuga ko ibiro 6 vya gaze ku kwezi navyo ntibishoboka nk'uko bivugwa n'impunzi y'umurundi yitwa Mechioro, izina ryahinduwe ndetse yagiye Burundi News TV. N'uwundi witwa Felix, izina ryahinduwe mu yandi majambo nawe yagiye Burundi News TV. Ntitugifise ivyo dutekesha mw'inkambi bikaba bisigutse kubera ko n'ibifungurwa vyahora bihabwa buri muntu vyaragabanutse. Babigira nkana kuko barazi ko tudafise ivyo guteka. Niko yavuze abona ko ibintu bimeze nabi bidashoboka kandi ari nko kwiyahura. Izo mpunzi zivuga ko uretse igabanuka ry'ibifungurwa na gaze, amazi nayo nyene baragenzura cane ku mabombo rusangi. Mu bisanzwe umuntu avoma amaritiro 18 ku musi, umuryango ukayaronka hisunzwe igitigiri c'abawugize. Ubu bamenyesheje ko bagiye kugabanya ayahora ayangwa kandi bigasubirwamo bushasha urutonde rwo kuyatanga umwanya w'ubugurura ko amabombo. Niko yabivuze. Izo mpinduka zije zizotuma haba iduga ry'ibiciro ku masoko, aho ibidandazwa vyankenerwa nk'amakara, umuceri n'ibirirwa vyamira mu kuzimu vyikuvye inshuro zitatu, bigatuma ubuzima bugora kurusha. Impunzi zibaza ko hari ivyinyegeje inyuma y'ivyo vyose. Ntibikiri ibanga, bashaka kuduhatira gutaha kubera ko kumbure ubuzima butera kwanka n'uruyeri rwo kuducuruka ku nguvu. Turabona ko batakidushaka mugabo babigira ku rwenge. Niko bavuga nyene basigura bose. Barasaba ko ivyo bintu bihinduka bigafatwa neza, barindiriye ko ibintu bisubira mu buryo iwabo, na cane cane abarundi kugira ngo batahuke ku gushaka kwabo. Inkambi ya Mahama irimwo impunzi zigera kuri 63,000 y'abarundi, bariyo bakaba barenga ibihumbi 40, abandi n'abakongomane. Nkuko rero nyene uko vyifashe mu nkambi ya Mahama, murumva ko bikomeye cane ndetse biranateje inkeke. Reka nanone ndakubwirize ko Cibitoke umusore ukiri muto yatowe mu murima w'ibitoke yapfuye. Ikiziga c'umugabo ukiri muto caratowe mu mirima w'ibitoke ku mutumba Canyo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, uraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ari mu muryango wiwe abemeza ko yari yarabuzwe irengero kuva kuwa gatandatu Rusama. Amatohoza yatanguye kubw'intwaro muri komine. Abarimyi bo muri babonye ubwa mbere ico ciziga mu mirima w'ibitoke. Twabonye ikiziga gihambwe mu murima w'ibitoke ariko gihambwe nabi. Twaciye dutabaza Croix Rouge n'abajejwe intwaro. Uwo muryango utabara imbabare uri kumwe nabo mu muryango w'umuhisi yaciye ahambanwa iteka.
vyiganwa n'umwe mu barimyi. Uwo yatowe yishwe yaturuka ku mutumba muri zone Ngoma komine Murwi intara ya Cibitoke nyene. Yari umunywanyi w'umuhari urwaruka abanywanyi b'umuhari urwaruka rwa CNDD-FDD kubw'amakuru ava aho nyene ico kiziga cariko amaraso bigatuma abiwabo bazaza ko yoba yarishwe. Kuratabaje abuzwe irengero ariko akamo kacu ntikumviwe. Umwe mu bajejwe intwaro yakwishuranye agahembo ko umwana wacu yagiye gutembera, niko umwe mubo muri uwo muryango w'umuhisi agaragaza umubabaro akabivugana amosozi mu maso. Kubw'amakuru ava aho nyene kandi uwo yishwe yarakunda guhanura imbonerakure kutaja muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo kugwanye mu 2023 ku ruhande rw'u Burundi. Imbonerakure zine zindi zo kuri urwo mutumba yavuga ko ziciwe muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yoba yishwe kugira ngo bazimanganye ibikorwa bigayitse yakoreye hakurya ya Rusizi. Niko iyindi mbonerakure itashimye kwivuga izina ishinga intahe ubwoba. Musitanteri wa komine Murwi Marisha ya Denzokwira nayo amenyesha ko yatanguye amatohoza afadikanije n'inyamiramabi ariko akarahira ko uwo muhisi yatishwe n'abagenzi biwe. Ngayo gukora nyene uko vyifasha no muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo n'ahandi iwacu mu Burundi ndetse no mu gihugu c'u Rwanda. Murumva ko ari akarorero gusa. Nshuti banywanyi bacu mwaye muriko muratwumviriza, reka amakuru yacu tube turayatsubikiye ahangaha. Gusa mwese tubasabe gufyonda saburi niba mutarafyonda ko nako mwama mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo kandi mwibuka ndetse no gufyonda kuzuhira kandi gato yakora ngo mujye murabasha kuronka amakuru yacu ku gihe. Amakuru yacu nakagaruka kuri mukurunge mwama muriko murumva hano kuri Burundi News TV. Ndi Bunyoni w'umugenzi. Ciao.